benshi barafata yuko gusenga ashobora uko abantu bifashe cyangwa se abatunzi, abandi bakabintu mbere yuko gusenga ari ibyo abakene, ariko nagomba ndababwire neza yuko gusenga suko abatunzi, gusenga suko abakene, ariko gusenga kuri twebwe twamenye Imana, gusenga kuri twebwe dufise Yesu Kristo muri twebwe n'ubuzima. Rero kino kintu cyangwa se gusenga ntibikora abantu bafise umwanya, ntibikora abantu badafise umwanya, oya, kuko benshi cyane ari gusanga bitiranya ugusenga n'ukundi kuntu. Avuga ngo je sifise umwanya sinshobora gusenga, cyangwa se ndi mwa bino bikorwa sinshobora gusenga. Ahubwo dutegereza kumenya ko gusenga n'ubuzima, gusenga n'ubuzima, ngo abacira umugani yuko bakwiye guhora basenga. Shalom shalom, mwebwe mwese muko muradukurikirana. Imbere ya byose tagomba dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira kubw'umwanya udasanzwe, turagushimira kuri kila muntu wese arimo arakurikirana ino video, ahari arimo aragendagenda, ari mu nzu yiwe, yicaye, ahagaze, ahantu hose ari ku ishuri, ari ku kazi. Mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu budasanzwe umweko kandi bumugende. Mando suva akuzo mahande lebrali akuzo vahande zina hados mente lebride zina adoso mahande lekita labradia ala mando suva ante zina adoso. Gushimira kubwo buri muntu wese aza kumvana amajambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira amajambo y'Imana kubyerekeye ibanga benshi bashaka kuba bazi cyangwa se batazi, ariko rikomeye cyane mu buzima bw'Ukristo. Tugiye kubyerekeye kuganira kubyerekeye gusenga. Turasoma muri Luka igice cya 18 murongo wa mbere. Byanditse ravuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga. Ngo abacira umugani wo kubigisha yuko bakwiye guhora basenga. Rino banga benshi yashaka kuba barizi, abandi ntibarizi, ariko muri ubuzima bw'Ukristo cyangwa se muri buno buzima tubayemo, kino ni ikintu gikomeye cyane ku mukristo. Ngo abacira umugani ko bakwiye guhora basenga. Benshi barafata yuko gusenga ashobora uko abantu bifashe cyangwa se abatunzi, abandi bakabintu mbere yuko gusenga ari ibyo abakene, ariko nagomba ndababwire neza yuko gusenga suko abatunzi, gusenga suko abakene, ariko gusenga kuri twebwe twamenye Imana, gusenga kuri twebwe dufise Yesu Kristo muri twebwe n'ubuzima. Rero kino kintu cyangwa se gusenga ntibikora abantu bafise umwanya, ntibikora abantu badafise umwanya, oya, kuko benshi cyane ari gusanga bitiranya ugusenga n'ukundi kuntu. Avuga ngo je sifise umwanya sinshobora gusenga, cyangwa se ndi mwa bino bikorwa sinshobora gusenga. Ahubwo dutegereza kumenya ko gusenga n'ubuzima, gusenga n'ubuzima, ngo abacira umugani yuko bakwiye guhora basenga. Bisigura ngo igihe cyose, umwanya wose utegereza gusenga, igihe cyose, umwanya wose utegereza gusenga. Kibazo kiceke yaba rero ucumbaza ati mbega umwanya wose nosenga gute, igihe cyose nosenga gute? Ni byiza yuko umenya byanditse ravuga ngo musengere muri mwe mu bihe byose. Bisigura ngo gusenga si nkuko abandi bayifata, ariko gusenga ni ikintu kiri spiritual, ni ikintu kimwe, ni ikintu metegeza kumenya yuko every day, every moment I pray. Umwanya wose, igihe cyose ndasenga. Ndiko ndava ku ishuri ndasenga, ndimo ndagenda ku ishuri ndasenga. Nigiki gisenga? Ni impwemu yawe. Impwemu yawe niyo isenga, impwemu yawe niyo isenga. Bashaka kuba uri ku kazi ariko impwemu yawe kabikira senga. Bashobora kuba uragenda genda mu ibarabara ariko emangisha yuko impwemu yawe ibo yikiragirana ibikira senga. Kubera iki? Kubera ko buno buzima ni impwemu, buno buzima ni impwemu. The life is the spiritual. Usigura ngo ushobora kubona ibintu bigaragara cyangwa se ibintu ubona nga, but bino bintu mu
hariho ikintu kinyegeje cyane, bino bintu hari ikintu kinyegeje cyane. So utari umuntu w'imwemu, utari umuntu asenga, biragoye ko ushobora kudekuvura buno buzima tubayeho, biragoye ko ushobora kudekuvura buno buzima bw'imwemu. So kwibanga nagomba ndakwemangisha cyangwa se nagomba ndakubwira, utegereza kugira nta gusenga, utegereza kubigira iki, utegereza kubigira ubuzima bwawe, kuko benshi cyane barifuza gusenga cyangwa se baragomba gusenga igihe bashikiwe n'uruntu runaka cyangwa se ibintu runaka. Uzosanga benshi cyane mu bitaro umubwiye ngo dusenge akemera, uzosanga umuntu umusanze mu kibazo runaka umubwiye ngo dusenge akemera, ariko igihe yari yumva ameze neza, yumva yo kubwira ko atasenga. Why? Kubera iki? Kuko hari ikintu atarayishurira. Ntabwo dusenga kubera ko twinjiye mu bitaro, nta nubwo dusenga yuko twinjiye cyangwa se habaye ikibazo runaka. Oya si nubwo navuga ngo icyo kibazo cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyoshika, kijya kintu kigusange cyangwa se kigerageze kuza ngo urusenga cyangwa se usenga, bisigura ngo kumbe rero si kuvuga yuko uri muri situation runaka ari usenga, si kuvuga yuko ku ishuri byagenze nacyo byagenze n'abari gusenga, si kuvuga yuko bakwirukanye ku kazi ari uwo mwanya wo gusenga, si kuvuga yuko akazi kaheze ni uwo mwanya wo gusenga, si kuvuga yuko bakubwiye ko umuntu runaka muri famiye ari uwo mwanya wo gusenga. Oya aho navuga ngo hari ikintu butarayishurirwa, hari ikintu butaramenya. Prayer is life. Ugusenga n'ubuzima, aho uri hose ugusenga n'ubuzima. Menya neza yuko uri kumwe n'umufasha wawe, nturi kumwe n'umufasha wawe. Senga. Hari igihe ushaka kuyumva uri ahantu runaka ukumva atmosphere runaka cyangwa se ukumva ikirere runaka, kijya kirere by'ukuntu ntikije uko nyene. Oya ntikije uko nyene, utegereza kumenya yuko hari ikintu gitumye kijya kirere kiza. So ntushobora kudekuvura kandi ntushaka kumenya icyo kirere mu gihe udasenga. Kenshi cyane ari ibintu byinshi bishika mu miryango, ari ibintu byinshi bishika mu gihugu, ari ibintu byinshi navuga ngo bishika mu mashuri, kuko ukasanga byashitse benshi bakabyita ngo ni giturumbuka, byashitse uko nyene, ariko nta kintu cy'igiturumbuka ahantu hari umuntu asenga, nta kintu cy'igiturumbuka ahantu hari umuntu asenga. Ndasubiyeho, nta kintu cy'igiturumbuka ahantu hari umuntu asenga. Nta muntu ashobora gutaha mu muryango, buze gutaha gupfa mu muryango mu gihe hari umuntu asenga. Nta kintu na kimwe gishobora kuba mu gihugu mu gihe hari umuntu asenga, kubera ko yavuga ngo nta kintu na kimwe nzokora nkibiye ibanga umusabyi wawe. Kumbe mujya mu muryango harakenewe umusabyi uhora. Iyo murasenga ukamenya amabanga y'uwo mwana, iyo murasenga kubyerekeye igihugu umwami akaguhishurira, iyo murasenga kubyerekeye kwishura umwami akaguhishurira. Nico gituma usomye muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3, ibyanditse ravuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ibikomeye hamwe n'iby'ikintu. Bisigura ngo umwanya wose uhagaze usenga, hari ibihambaye ubona ku buzima bwawe, hari ibyikinze ubona ku buzima bwawe. Bisigura ngo uno munsi rero turamenya neza gose yuko nta na kimwe uzovuga ngo kino cyabaye giturumbuka mu muryango wanje, kino cyabaye giturumbuka ku bavyeyi banje, kino cyabaye giturumbuka mu gihugu. Mu gihe wahagaze usenga, nuhagarara usengera igihugu, hariho byinshi uzohishurirwa. Nuhagarara usengera umuryango wawe, hari byinshi uzohishurirwa. Kubw'uno mwanya aho kuraraba ino video, nagomba ufata ingingo mu buzima bwawe, uvuga ati harageze rero yuko mbera amaso umuryango wanjye, harageze yuko mbera amaso umuryango wanjye, ntangure gutangura gusenga. Igihe uzotangura gusenga, ijambo rirahari. Ijambo ry'Imana avuga ngo ndi nyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndayishitse, bisigura ngo nzokwereka ibihambaye n'ibyikinze. Nico gituma usomye muri Korinto aravuga ngo abandonderana ubudahumeka nanje nzobiyereka. Iby'amaso atigeze kubona, iby'amatwi atigeze kumva, bitigeze kwinjira mu mutima wanjye, ibyo gusa nzobishurirwa. Bisigura ngo igihe cyose uhagaze, igihe cyose ufashe umwanya usenga, igihe cyose ufashe umwanya usenga, ari ikintu kidasanzwe kizoba ku buzima bwawe. Nagoma nibire rino banga abakozi b'Imana, cyane generation turimo cyangwa se abandi.
haba abatanguje ministeri, haba abatanguye kera cyangwa se abarimwe barakora, kimwe cyagutumye uhaguruka ibuka ni uko wasenga. N'ubu ikizogutuma kandi ubandanya ni ugusenga, kandi nikizotuma kandi ino generation turimo ni ugusenga. So prayer is life, gusenga n'ubuzima. Uri mu minister runaka, uri umukozi w'Imana runaka, swati uri umuririmbyi cyangwa se ibindi, birarengeye gutanga voice, kuko abaririmbyi benshi cyane bumva yuko boririmba soprano, tenor, alto. Ibyo ni byiza, ariko bijya ntacyo novuga ngo ntacyo bihindura cyane gusumbya yaho ubuzima bwa bucika gusenga. Ahuri imbere yo guhagarara kwa kijya gicaniro, imbere yo kugenda hajya ahantu, imbere yo gushika hajya ahantu, senga 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 senga. Umunsi umwe Yesu yaremwe arigisha, ahejeje kwigisha, nico ngiye kurangiriza kusomye ni mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ahejeje kwigisha ngo acarasezera abo bari kumwe cyangwa se abakarigisha. Ahejeje kubasezera baca baragenda. Mbese igitangaje n'abigisha biwe nabo nyene acarabasezera, arababwira ngo mugende munyitangira imbere. Baca arafata ubwato baragenda. Icyo yakoze Yesu ntiyabahekeje hajya nyene, yaravuga ngo acafata umusozi aduga igisozi gusenga. Kubera iki yaduze umusozi gusenga? Yarahejeje gusezera abo bari kumwe, gusezera n'abigisha. Rino nibanga nagomba mpishurira abantu runaka. Ushaka kuba umudeje ahantu runaka, ushaka kuba umuvyeyi ahantu, umuvyeyi mu muryango, ari ikintu utegereza kumenya, hariho moment cyangwa se hariho umwanya utegereza gufata personnellement ubwawe gusenga, ubwawe ugasenga. Fata uwo mwanya usenga. Nibyo abana baragiye kuryama, ariko nawe ntutegereza kuryama nkabo, ni utegereza kuryamira n'abana rimwe ngo byukire rimwe nabo. Take your time and pray. Fata umwanya usenga. Uri umudeje runaka ahantu, akazi kararangiye, baratashe, barahejeje, abandi baratasha, abokoresha baratasha, ariko nawe ntukitegereza gutaha. So fata umwanya nawe usenge, fata umwanya usenga. Umwe urataha uva ku kazi senga, umwe uragenda ujya ku kazi senga. Nabigisha uri umukristo, fata umwanya usenge, kuko bajya abanyeshuri umwe urigisha cyangwa se bajya abanyeshuri uza kwigisha, nibyo hariho matière uza kuba, hariho novuga ngo matière uza kubigisha. Bate mwiga matière, hari ikintu bakeneye, igihe ukuravuga hariho voice bakeneyemo, hari irindwi bakeneyemo. So gusenga biducikira ubuzima, aho uri hose, akazi kose wo gukora, pray, senga. Hariho novuga ngo ikintu kidasanzwe abakozi b'Imana no munsi tuko turigirako cyangwa se tuvuga ko ari ibyitegerezo bacu, intumbero bafashe intumbero yo gusenga, bafashe intumbero yo gusenga. Kubw'ibyo warahezagiwe cyane. Icyo nayo ko ndavuga ni iki: ntagiturumbuka na kimwe ku muntu asenga. Ntagiturumbuka mu muryango wawe nimba usenga, ntagiturumbuka mu gihugu nimba usenga. Imana iba yamaze kukwibira kandi Imana yamaze kuguhishurira. Senga umwanya wose, ibihe byose, usenge ubudasiba. Mwarahezagiwe cyane.